byari byacitse mu nyuma sidakumvise neza mu guheraheza ikibazo sinacumvise neza. Ego nako mbaza nti muri se hari ico mutegekanya gukora kuri iki kibazo kugira ngo urwo rwego rwanyu ivyo ruharanira bishobore kubahirizwa ku banyagihugu mu Burundi no muri Kongo, ivyo gucuruzi, iterambere, umubano, imigenderanire ko bidashoboka mu gihe imipaka yugara. Umuhinga yavuze yuko ayo mashirahamwe y'ibihugu les communautés bazishiraho kugira ngo baze barafashanya mu gutorera umuti ibibazo by'ubutunzi, ibibazo by'imibano, ibibazo by'umutekano y'abanyagihugu. Ariko yavuze yuko muri ayo mashirahamwe hari ingorane. Yavuze nka CPGL ko irimwo Burundi, u Rwanda na Kongo. Ibyo uko ari bitatu biri mu nduru. Ibyo uko ari bitatu biri mu ngorane twese tuzi. Urumva yuko ngicyo shira hamwe ndaco byofasha. Ibyo bigoro uko ari bitatu biri no muri byashira hamwe seyasi. Uko ari bitatu burya n'u Rwanda ruvuyemwo vuba kubera ingorane nyene. Wari usanzwe rurimo rufise mbere n'amabanga. Ndaza abanyarwanda batari bake bari mu nzego z'uko z'iryo shira hamwe. Ivyo bihugu rero uko ari bitatu biri muri iryo shira hamwe, uca wumva yuko inyishu nyamukuru ico mbona kiriko kirafashwa kandi benshi bavuga ni ingene hobanza hakaba ibiganiro hagati y'abakongomani ubwabo. Ivyo biramaze gusabwa mw'iryo shira hamwe. Hakabanza hakaba ibiganiro hagati y'abakongomani ubwabo bakumvikana ku ngorane bafise. Abanyarwanda bakabanza kugira ibiganiro mu gihugu ubwabo bakabanza gatorera umuti ibibazo bihari. Abarundi bakabanza kagira ibiganiro ubwabo bagatora umuti w'ingorane bafise kugira igihugu kimwe muri ibyo byose gishobore guterura. None woza gutanga ibyo udafise, woza gutanga ibyo udafise gute? Nk'ubu tuvuganye ukuri, Kongo, RDC, u Rwanda, u Burundi mubona muri uwo muryango kuri biba kuboterera iki? Boterera iki? Ko ibibazo bihari bibazwa ivyo bihugu bitatu nyene. Biragoye rero kugira ngo tuvuge ngo ari intererano mu gihe hatabanje kuba ivyo biganiro navuze hagati y'abakongomani ubwabo, hagati y'abanyarwanda ubwabo, hagati y'abarundi ubwabo, hama bakabona kugira ico bashoye guterera. Ivyo rero ndamaze kumva ko bihari, abantu barabigerageje kuva kera, kuva muri jewe vyonzi kuva mu mwaka wa 2022 mu mpera zawo habari ko twari ko tuganira kuri ivyo bibazo bijanye nyene n'ivyimbibe conflit de frontière. Haragarukamwo rero ibibazo ivyimbibe ziri hagati y'u Burundi, Rwanda na Kongo. Ubu hariko harajamwo n'u Burundi na Kongo navyo nyene. Abantu rero bijya umuhinga yavuze ati ingaruka mbi ni nyinshi. Tudetse ibyo by'ibidandazwa gusa, ibyo by'ubuzi by'amashure, ingwanira ashobora kuba nini gusumba yatangwe hagati y'u Rwanda n'u Rwanda na Kongo. Ubu Burundi bwaragiyemwo, twarumvise ko hari n'ibindi bihugu iriko bijamwo naho bitaraboneka neza, ibihugu byo mu karere. Mbere biraboneka ko n'ibihugu bya kure navyo biriko birajamwo. Murumva rero ingaruka z'izo ngorane ziri hagati y'ivyo bihugu bitatu zigiye kuba intandaro isambuka ry'aka karere. Nayo mashirahamwe burya azosambuka
ivyo biganiro bitabaye hagati ndabona mu bihugu bwavyo hanyuma bikaba hagati y'ivyo bihugu nk'u Rwanda n'u Burundi bakaganira, Rwanda na Kongo bakaganira, u Burundi na Kongo bakaganira, bongira baranaganira ubuke buke. Ivyo nivyo byonyene bizotuma haboneka imfashanyo. Ibiganiro nje bizotuma haboneka imfashanyo n'umuhinga burya yabivuze. Ivyo bindi bibazo byose kandi tudondagura izo ngaruka hatabaye ibiganiro nta muti uzoboneka. Rero intererano zoko dusaba abarongo ivyo bihugu kumva yuko abanyagihugu muri ivyo bihugu bamerewe nabi. Erega uravye nk'abanyagihugu bo muri Kongo ubu ingene bamerewe muri Kivu, ukaraba abanyagihugu mu Burundi kuri iyo mipaka ingene ubu babayeho bamerewe. Dufate nko muri aka karere Kimbo ko urabona gahana urubibe na Kongo RDC, akarere Kimbo kose gushikariya za Nyanza na Kariya abantu bari mu ruhagarara barara ntibuca. Rero ngarutse ku kibazo wari wambaje reka sinje mu byo mutambajije. Intererano ya uyugo gwego turimwo kwaba bitagwe nararibonye muri seyase no guhanura abantu bakaganira ku bibazo biri hagati y'abanyagihugu bo muri ibyo bihugu bwabo kuko no bakwega izo ntambara zose, hanyuma hagati y'ibyo bihugu naho nyene hakabiganiro byose bigaca mu biganiro bitabaye uko tuzoguma twisamburirako bimwe twama twagiriza abakoroni dusange ni twebwe turiko turabacira inzira yo kugaruka. Ego, Leon Singenda kumana nkiri wawe nyene mbega muri ayo mashirahamwe yo miryango murahanura mukamama imbere yuko izo ngorane zicika ahani nko kukidanye na Kongo. Umuntu ashobora kuvuga ko uyu munsi imipaka irugawe kubera yuko Uburundi bwagiye muri rya ntambara hagaba bwaratsinzwe aho duhana imipaka hagafatwa nabo bariko bari bahanganye, ariko bwagiyeyo abarundi batari bake nabandi basemera ko tutari dukwiye kuja kwivanga muri nyangwano. Muho muri CAC mwari mwaramamye imbere canke kugira murindi zingorane nyene zishitse uno munsi canke uko mukora muvuga bimaze kuba? Mu bisanzwe nditurindira ko biba, hariho kukinga prevention hariho nabarafise n'ayandi ma mechanisme bita d'alerte kugira baze bararaba ishobora kuza gutera ingorane bagacabwira abarongoye umugwi iyo commission naye kabwira abarongoye ibihugu bati hajya hariko haraza ibintu bigiye kwadukana intambara, hajya haragiye kwaduka ibintu bizoteranya igihugu n'ikindi cyangwa ibihugu n'ibindi, mukingi hakiri kare hari ico bita conference de chef d'etat bagira inama babivugane, hakaba rero n'igihe byamaze gushika ingene abantu bovyifatamwe. Rero nakubwiye yuko mu ntango byari hagati y'u Rwanda na Kongo bapfa ibintu byabo bangiye kwitwa abakongomani. Abakongomani baza ko abakongomani bavuga ikinyarwanda bazi ko boba mu Rwanda ngo kubera bari abanyarwanda, mugabo abanyarwanda nabo bakavuga bati oya, abo bashizwe mu Rwanda bashizwe muri Kongo n'abagabanganye Afrika batababajije nje barabe nimbi bizarizo bagafuko bafashe amazi bafashe ibiti ico bafasha akavuga ati aba ubu bazoba aba nabo babe ngaha. Mugabo ibyo ndavye imyaka bimaze biba byaramaze gutora umuti, barabipfa rero hagati y'u Rwanda na Kongo barapfa n'ibintu by'intera hamwe zahungiyeyo, abantu barakoma induru rero mu byo byo gukinga bati ivyo bibazo by'intera hamwe, ivyo bibazo by'abo bakongomani muti biticariwe bigatora umuti bizokwega ingwano mu karere. Ubu rero byaramaze gukwega, sinovuga ko ari ingwano ariko bumviriza amajambo avugwa
hagati y'u Rwanda na Kongo, hagati y'u Rwanda n'u Burundi, urumva ko amajambo ashobora gukwega intambara biticariwe. Burumva bariko bavuga ngo byicarigwe n'abanyamerika, byicarigwe n'abarabu biyo ngo za Qatar za Doha, ariko ntibazi cyane ntibazi ibibazo biri ngaha uko byifashe, baba hari baraba izindi nyungu zabo gusa. Rero muri urwo rwego abantu turasaba muri iryo shirahamwe, muri uwo muryango, urwo rwego turimwo, turatororokanya ibishobora guhungabanya umutekano, tukabiha urongoye komisiyo n'agaca bikiza abakuru b'ibihugu. Mugabo urumva rero ko ubu hariho abakuru b'ibihugu bamwe batumvikana, inama ikigora. Ego Leonce, wari utubwiye yuko nk'ivyerekeye u Rwanda na Kongo ko mwabona yuko mugasemerera ko hari ikibazo gishobora gukwega n'ibindi bihugu. Nari nakwajije ku kibazo Burundi butabara nk'uko bivuga muri Kongo, abarundi batari bake ntibabishimye, barabona ko bishobora gukwega izindi ngorane ku ruhande rw'u Burundi ko tutari dukwiye kubijamo. Mwebwe muri CAC muri urwo rwego rwanyu mwarabona ko izo ngorane abarundi batinya, mwarazibona namwe, mwarahanuye umukuru w'igihugu cy'u Burundi canke kwaja gutabara nk'uko yabivuga, nta kibazo mwabibonamo? Ikibazo twarakibona, nakubwiye yuko dufise harimo urwego rujeje kuza ruracungera ibintu bishobora guhungabanya amahoro n'umutekano, byaraboneka. Ariko ntugire ngo abakuru b'ibihugu muri akarere ngo baroroshe nko kubyumvira, kugira honyine uronke umubonano, ntugire ngo ni ikintu coroshe. Vyama communiqué, ama declaration twarabisohoye, nakubwiye twebwe aho ducisha ku barongoye umugwi komisiyo w'ivyo bihugu. Ico kibazo cy'u Burundi ukuntu nticaje kiboneka ko kigiye kuza, twagiye twumva kirimwo, kuko abarundi binjira muri Kongo kwera avuga ati umutekano ushaka guhungabana ku rubibe rwa Kongo n'u Burundi bitewe n'u Rwanda rukorana na Leta Tabara, nuko byavugwa. Binjiye yuko babivugana n'abakongomani, abarundi ntibabimenye neza. Nico gituma burya impanuro zo gukinga ntizabwiza akamaro kanini, ko byagiye kuba byamaze kuba. Ubu rero murabona aho bigeze, abariko barafasha guhanura ubumenga ni Angola, umenga ni Qatar, umenga n'abanyamerika. Twebwe ngira ingufu ubu ni nkenya, aho bigeze ingufu ni nkeya kweri. Uvuze uti abakuru b'igihugu mu karere ntiboroshe gutanga umubonano, ntivyoroha. Mwarabusabye ntimwawuronswa canke mwashatse kuvuga iki aho mututomorera? Bose baratwangiye, twasabye mu Burundi gusa, uko ari batatu baratwangiye. Ego, urakoze cyane. Ikibazo ca nyuma ku batumire mwese, ariko umwe mu gisata ciwe, André Nikwigize, duheri wawe nk'umuhinga mu by'ubutunzi. Uburundi ni bwaguma bwiyugariye ko igihe kinini, u Rwanda go turabona ko imyaka 2 iri kwiye hugaye, ari hamwe na Kongo vyofata igihe kirekire nk'iki. Ingaruka zizoba izihe? Amikoro y'u Burundi, ubutunzi bwari busanzwe bugoyagoya, ibidandazwa bitari bike bikenye mu gihugu, abarundi bakenye. Uku kwiyugarira ko hamwe kumara igihe kinini, hari ico hari ingaruka kuzogira kuri ubu butunzi bwari busanzwe bwifashe nabi bw'igihugu n'abanyagihugu. Ego urakoze. Ingaruka zo ni nyinshi, namwe murabibona uno munsi ibiciro byatanguye kuduga ku masoko i Bujumbura, ibiciro byaduze. Ingorane zari zihasanzwe z'igitoro ntizirahava. Uno munsi baravuga ko igitoro cabonetse ngo nibaje kukinywesha
akagenda uno munsi ariko ejo hasize iminsi ibiri ukumva ngo casubiye kubura igitoro kikaja kuri magendo cagugwa 4,000 ilitiro yagugwa 4,000 ugasanga igugwa 13 15 uno munsi amatara araboneka ejo ugasanga ntayahari ivyo vyose bigatera ingorane ku butunzi uno munsi hariho ikibazo c'amadovize c'amafaranga y'agaciro kubera Burundi atakintu gishora hanze naberetse yuko n'ivyo n'amashirahamwe n'imiryango yashizweho kugira yorohereze abarundi kugira bashobore gushora hanze Uburundi nta na kimwe bufise bushora hanze ugasanga utwo dufaranga dukeyi bariko bakoresha baronka tuvuye hanze tuvuye mu kawa mu cayi gishowe hanze utwo dufaranga turiko dukoreshwa kugura ibintu bivuye hanze baberetse ibigugwa muri Tanzania ibigugwa mu Buganda ibigugwa muri Kenya Uburundi atana kimwe bushora ivyo byose ni ingaruka ziriko ziraba ya mbere rero ndababwiye ibiciro bigiye kuduga ku rugero rudashobotse muri uyu mwaka yahora ari 40% nibaza ko bizoduga kurusha ikindi nuko mubizi nta mafaranga abahora bafasha Burundi barahagaritse basa n'abahagaritse kubera ibibazo vya politike ugasanga amafaranga akoreshwa nta yahari avuye mu mfashanyo ikindi murabona bariko baduza amakori ku banyagihugu nuvuga ko utwo baronka twose bashaka badufashisha leta ishobore kudukoresha kuko nta bundi nta handi bafise basumira leta rero irafise ikibazo c'amafaranga hamba abanyagihugu nabo ntawubibuka kuko abanyagihugu baragowe nawe bo mu miji bahora bagira badentanya utuntu bagacuruza bakaja mu Rwanda bakaja muri Kongo navyo bagishobora uno munsi rero ukibaza uti ntituriko turabona iyo Burundi buriko buraja kuko nta saganirizo bufise kubera ntushobora kwitura umubanyi ngo utimfasha kera ibibazo nk'ivyo bibaye waragenda mu Rwanda ati duhe amaritiro makeyi ya essence ayo wacu niyaza tuzogusubiza urumva nta mibano myiza iriho uno munsi essence iraza ikacikata ikaja muri Kongo muri Kongo ikacigaruka ku mageni ivyo byose rero urumva n'ingorane zigenda zikwirikirana ku zindi nta kintu kiriho ugira uti mbega ejo Uburundi buzoshora twararimye kawa nyinshi mu mwaka kuza hazoba hari kawa nyinshi tuzoshora turonka amafaranga y'agaciro ejo hariho ibintu amahinguriro ariko arakora tuzoronka amafaranga menshi abahora bafasha Uburundi ati kumbure bazokongereza imfashanyo barahagaritse nta bakiza gushora imitahe yabo mu Burundi kubera bavugira ati iki gihugu nta mutekano uriho n'udufaranga twanje ndatuzanye bazotunyuruza canke bazotunyuruza hanyuma mveyo zirayoye ivyo byose rero bituma Uburundi bugenda busigara nk'akazinga kari konyene muri Afrika mw'isi ivyo rero sindiko ndabona kazoza ku Burundi muri iyi minsi iri imbere mu gihe abategetsi bari mu Burundi badahinduye ingendo ngo barabe inyungu z'abanyagihugu imbere yo kuraba inyungu zabo ubwite yego urakoze cyane honorable Ngendakumana ijambo ni rwawe iyi mipaka Burundi nibwaguma bwiyugariye ko igihe kirekire ingaruka n'izihe mu bijanye n'intwaro mu gihugu na politike mu Burundi ingaruka twamaze kuvuga ko ari mbi cyane
njya mu intangamarara twavuze tuti hamwe zobandanya zugaye ukumviriza nko Burundi n'u Rwanda ivyo bagiranya ujya intambara nyezi nirashobora kwaduka iyo rero intambara yadutse n'ibihugu bikagwana ingaruka ku gihugu n'abanyagihugu ni nyinshi cyane ziba nyinshi cyane ibyo byose twagiye dutondagura by'ubutunzi by'imibano bicaye parangana abantu bakirukanga hirya no hino bagahunga abandi bakanyegera mu mashamba hirya no hino intwaro zigahagarara abantu bakamira muri ibyo byo kwiyumvira gusa iby'ingwano ubukene igihugu cyari dufate nk'igihugu cy'u Burundi twari dusanzwe dukenye yavuze ko atabyo dufise dushora ubu ngize iminsi numva umenga bavuga ko hari amabuye bari kwaraboneka ariko ibiyavamo ntabyo turabona ntiturabona akarusho kabyo bavuga yuko ifaranga ry'u Burundi ryatitutse cyane ku bice birenga 30 na bingahe kwijana ayo mabuye ntiturabona ko yerekana bati ya taux d'inflation iriko iragabanuka iriko rasubira nko ku bice 10 cyangwa 15 kwijana kugira abantu bashobore gusuma ubuzima buca rero bugora cyane kuko ivyo ariko aradondagura byose bica bibura twebwe dukuye ibyo dukoresha byinshi n'ibyo dusumira hanze mu babanyi canke tubisumiye kure bigaca mu babanyi bica bibura aho bica hanyuma ubukene bukiyongera inzara ikiyongera ingwara zikiyongera ubushomeri bukiyongera urumva igihugu gica gitaka novera ntigisubira kwitwa igihugu nico gituma navuze nti dutegerezwa mu maguru masha kwiyumvira ingene hoba ibiganiro hagati y'ivyo bihugu hoba ibiganiro cyane cyane hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda niho numva umenga hari tension zikomeye cyane umuti ukaboneka urama uciye mu biganiro uruhagarara kwama umutima uhagaze ngo ejo barashobora gutera turashobora gutegwa abarundi kumva turashobora gutegwa abanyarwanda kumva ngo bo turategereje uwo dutera ingaruka mbi ya mbere rero nuko intambara ishobora kubaho kuko sinibaza nta ntambara mbone iri hagati y'ibigwanisho iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ubiracari mu majambo mugo bugira ashobora kuva mu majambo kubera abantu bahashavuye kubera iki ugasanga intambara irahabana cyo ni kintu kibi cyambere mu ngaruka mbi niyo zibayo habaye intambara rero mwe agateka k'umuntu k'abantu karahungabana nakubwiye harabicwa harabangara navuze ngo nguburavye impunzi z'abakongomani ziri ngaha mu Burundi nyene zibayeho biteye agahinda hari n'izindi zirahandi si mu Burundi biteye agahinda ugasanga ibi by'ubutunzi umuhinga yariko aradondagura bica bihagarara ndavye nk'amasoko ngahe Bujumbura hari amasoko yarabayo kubera urudandazwa ruri hagati y'abakongomani n'abarundi ayo masoko ari Bujumbura yarahagaze asa n'ayahagaze abantu turabumva bidoga bati ubu dupfa kujayo gusa ntabakitugurira ibyo twara turangura ntitukibironka byarahagaze icyo cyose urumva n'ingorane ibyo by'ibitiro ariko aravuga ayo mafrode ariko aravuga ibintu byose bica mu rufuri ibintu rero iyo bikorewe mu rufuri bimwe by'ibiturire bica byadukiramwo ibyabiba baca bakomeza kuyiba kuko urumva abantu bagumana umutima uhagaze ati intambara igiye gutera ntibari abana bariko bariba abantu baca baboneraho kwiba bakanyuruza bagasesugura n'amatungo y'igihugu abayajejwe abayacunze kuko nta muntu aba akiriko arabaraba urumva rero ingaruka ni nyinshi cyane kwa gufashanya ariko aravuga hagati y'ibihugu ati ubu turabuza nimudufashe kera nahora numva hari ibyo tubura tukabisaba mu Rwanda cyangwa ingira n'abanyarwanda hari ibyo basaba mu Burundi ariko byo nk'ubu ndibikibaho hari ibyo nk'abanyarwanda ngira basaba muri Kongo cyangwa abakongomani basaba mu banyarwanda ubu ndibikibaho ngo ibyo byo gufashanya bica bihagarara rero urumva ingaruka nimbi cyane kuko navuze yuko bibandanije imipaka ikaguma yugaye abantu bakaguma bagiranye baterana amajambo adashika intambara
zigasutama nyezina bagasohora ibigwanisho by'igihugu bakajana mu kindi gihugu, ubuzima bw'abanyagihugu buzohagarara, ivyo bihugu navyo bizota ijambo mu makungu, kuko urabona n'ubu rega ijambo bariko bararitwaka. Kumva Trump yavuga ibyo ashaka byose ati jewe ndesi mfashe ingingo iyi tuye tugaca dukurikira, abarundi bagakurikira, abanyarwanda bagakurikira, abakongomani bagakurikira, bamwe bagatarika bakabyina, abandi bakarira. Irumva izo zose ni ingaruka mbi. Abantu rero tuzo kumenya ko twikukiye, twigenga, kwikukira no kwigenga rero no gutunganiriza abanyagihugu, no gutunganya ibyo bihugu bikabaho mwiteka nitekane. Atari uko ndizoba turikukira nituzoba twigenga. Urumva rero ingaruka mbi ni nyinshi cyane. Ego, urakoze cyane mu buhinga bw'ivyuma wafashe bugura ama micro y'abasavye ijambo, mbe ndabashikiriza ibibazo byabajijwe ku yindi mihora. Leonce Ngendakumana wabajijwe ngo kahise ka CNDD-FDD n'aka FPR yo mu Rwanda ngo karasa, kuki badahuza, iyo bari FPR itabishaka, iyo bari CNDD-FDD canke ni bose. Akabindi kindi kibazo ca kabiri ngo habuze iki kugira abarongoye ibi bihugu ngo bumvikane. Bakibaje Leonce Ngendakumana ufatiye ku majambo ayongira mwariko muravuga baterana, mwibaza ko ari kubera iki bataja hamwe ngo bumvikane. André Nikwigize nawe bamubajije werekanye ingaruka ku bijanye n'ivy'ubutunzi ko bigiye kuba bibi gusumba. Hari wakubajije ati ubu butare tubona amazi iminsi Uburundi bushora, mbega hari ico buzofasha mu kuramira abarundi, izo ngaruka ntibazumve canke zigabanuke? Reka mpakanya abasavye ari bibazo muce muvyishurira hamwe. Ndabona iPhone hatari kwizina. Mwiriwe. Mwiriwe neza, mwiriwe Ines, mwiriwe Ngendakumana na n'uyu mutumire Nikwigize. Ikiganiro n'ukuri kigezweho kandi n'ikiganiro cyiza mwashizeho. Turakunze gushimira cyane Europea kuko murasesangura mukaraba ibibangamiye igihugu cyacu, hanyuma mugaha urubuga abantu bagaheza bakagira icyo babivuze ko, nubwo kumbura imbere mu gihugu abo bari bose babivuga kumbe batafise nabo nyene uruvugiro rwo hejuru rujanye n'ababishira mu ngiro. Icyo niyo ntambamye ikomeye cyane gose nkuko yabivuze. Ugasanga abantu twabaye abarorerezi aho twobaye banye nevyo, banye n'ico gikorwa, banye n'urwo rubanza. Mbega none mbajije Leonce Ngendakumana, ubona leta yogondozwa gute kugira ngo amashirahamwe atandukanye abantu babangamiwe n'ivyo by'umutekano muke banye nevyo, abo ku mipaka bahora baja ku masoko za Kamabuye aho mu Rwanda canke Imparamirundi hariya mu za Kayanza, canke bakagenda aho Uvira canke Ibaraka, byo boheza nabo bakajamwo bakabaha ijambo, canke naho muri politike bakabaha ijambo gute? Kuko wavuze yuko izo ngingo zafashwe atawuzi izo zifatiwe ziza zihurudutse zimanutse, kandi hari inzego zibijeje zazo gucamo. Ico ni cyambere. Hanyuma ico naco kimpa umwanya mwiza wo kuraba none ko tubona iyo ntwaro ifise iterano, abenshi bavuga ko ari iteranyuma niko babivuga, nta terambere rimwe tubona nkuko Nikwigize yabivuze n'abandi bose bigora bivuga abari hagati mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Mbere abari hanze y'igihugu bakavuga yuko uravye ivyegeranyo bavuga yuko ari un pays à risque financier, no kuvuga ni igihugu ata muntu yoja gushorayo ikintu ciwe atagomba kugihezayo. Nico bisobanura ni mu gihugu nkuko babivuze atacu gishora hazi. Iyo atacu ushora akaba ari we uri umusumyi usuma ugura, none ugaheza ukugara ari we usuma. Aho nta abanyagihugu nibumva neza yuko baboshwe, babohewe mu mugongo bariko baranigurwa n'iyo leta.
ico sinzi ko yogitanga ku muco. Haba ica kabiri tugiye kuraba ibihugu byinshi byugara imipaka dufise ubu tuzi ni ibihugu biri mu ntambara. Nobaha nk'akarorero ibihugu ugiye ku mugani w'Uburayi, igihugu ca Finland n'Uburusiya, kubera ziriya ntambara zihari. Urabona igihugu kuva kera Korea ya ruguru n'iyepfo batigeze bacana waka nabo nyine bacanishijwemwo kuko bavura imwe kandi n'abavukanye kuko n'abantu bamwe ni nko kuko abarundi n'abanyarwanda. Hanyuma turabona Ubuhindi na Pakistan ku ntara ya Kashmir bajya kijya gice nico conyene bugaye. Hari ibindi bice usanga byo batiki hajya niho tuzibirira. Hanyuma turabona ibindi bihugu bigenda byugara kubera bari mu ntambara nk'igihugu ca Yordania n'igihugu ca Syria canke igihugu ca Turukiya na Syria n'ibindi usanga bariko bugara imbibe kubera bari mu ntambara yeruye. Mu Burundi nta ntambara yigeze iba. Hanyuma mugabo bakigisha abanyagihugu bati muraraba neza bajya abantu banzi bacu nibo bashatse gutembagaza izi nzego z'igihugu. Iyo umuntu agomba gukubura ahera mu nzi we ntahera kurondera ati uriya wo hanze niwe atarakubura je sinja gukubura reka manje gukubura hariya mu gice c'uburaruko mu Rwanda iwaje naho ntarahakubura. Nabo bantu ntibafashwe. Uyu muntu niyo mbare bavuga yahunze iyo kudeta yamunaniye. None ubu ibigwanisha bindi afise bazozana bati ngwino tukujane abanyarwanda tukujane. Nimwumva yuko ari ibintu by'abaringa byo kugereranya kugira ngo batere icuka babandanye bakarizana muri politike imbere mu gihugu kandi atabiriho. Niba bavuga bati inzego z'igihugu zirakingiye umutekano w'igihugu koko bati turacunza imbibe neza, none yazoza mu Rwanda batamubona barinda kugara imbibi kugira ngo azoze bamubona niho vyogenda neza canke nimbibe z'igihugu zikingirwa nabe nico gihugu nyene. Umva je kuri jewe ico kibazo ntigifashe na gatonya kuko umuntu yaratsinzwe. Uwo mugwi wo muri 15 waratsinzwe. Hanyuma iyo umuntu atsinzwe ntuja iyo yahungiye utazogaruka. None ko azogaruka ariko nugaraho yaciye ico kintu sindacyumva neza kandi sinzi uwo cumva wariwe ko mwo kidusobanurira neza kuko ntivyumvikana. Jewe aho yaciye akahunga ndugarira nkarombera hanyuma nkamutegaje mugabo kugarira sinugara imbibe y'abasivili abantu baja kuramukanya abantu bafise imiryango hirya no hino kumbibe baye ubuvira babahe hose hauza Kirundo za Kayanza za Ngozi n'ibice bya Muyinga mbere washaka. Hanyuma ntibisaba yuko abantu barinda kwicwa nka bimwe twumva mu Kayanza wa mupolisi bita Nyinombe Nyeganyega yica abantu akabarasa kandi yanabafashe kugira ngo babahashe. Ivyo turahama kinaco nikeka muribuka yuko imbere yaho imbere y'ico gihe hariho ibintu bijanye n'ingorane z'ubutunzi. Amafaranga ntibagishitse ko kumbe ndikizaje kuduha ku muco. Amafaranga y'u Rwanda akaba menshi cyane akagwizwa na 3 na 4 na 2 ico gihe ugasanga abantu bariko bashorera cyane ibidanozwa vyabo. Muribuka yuko ibintu vyitwa imicungwe imyembe mandarina aho muzaro vyaranguwe n'ikigo cyo mu Rwanda gikora ijya mitobe bijya bita jus mu Gifaransa. Ugasanga rero abantu bariko barashorerayo aho bubatse basi tagisi bakagomba kubibabuza. Ico kibazo nico bakirimwo cerekana yuko ahubwo abantu bavaja kurondera amafaranga yisununuye bakabitwara hirya kure kuko turanayibona no muri Kongo hariho liste y'ibishobora kudandazwayo yakozwe. Hari si byose bishobora gukorerwayo kugira ngo bakingire ubutunzi bw'igihugu. None nuko babukinga mu kugara le fruit de biens et personnes ibi vitwita ibi uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu. Hanyuma ikindi naco tubona ngarutse inyuma gatonyi hariho nabavuga yuko ngira ngo Leonce duha ku muco ariyo nabavuga yuko
koba ari ukurondera gutera icuka kibi nk'uko vyamye kuva na kera. Muribuka yuko mu Rwanda kuva za revolution ziza mu Rwanda hariho amabwirizwa 10 y'abahutu bavuga bati abo kwa Gitera mwese murabizi mu bihumbi muri 57 bakavuga bati twebwe n'igihe bikukiye mwibuke ko u Rwanda bikukiye batagira n'indirimbo ihayagiza igihugu cyabo. Bo bavuga bati twikuye ko gihake tukikurako na gikolonize. Urumva hariho cane gihake, bakavuga bati ubu nitwe tuganza kandi iyo muvuma yari yatangujwe n'abakoloni nyene abitwa ngira ngo Musenyeri Perode baramuzi benshi. Wa mbere we vyari vyamunaniye Louis Classe, hanyuma mu nyuma bati reka rero n'abariya nabo bikureko uyu ibyo bya gikoro bya gihake cy'ubwami n'ibindi. Uraze ko n'umwami wo mu Rwanda bamuciye bakamwirukangana yaguye imoba hariya muri Kongo, ariko rero uwi Burundi aranana biranga. Muribuka yuko no kwikukira bagomba yuko ababirigi kwikukira turi igihugu kimwe, ariko birananirana hagati yacu, hagati ya twebwe. Urumva iyo si ntambara y'uno munsi none. Ariko ikibabaje nuko hariho ingene abantu bayavuze mekanisme. Izo mekanisme zikaba zihari do verification do prevention, no kuvuga gukinga no kuraba no kugenzura, ariko bikaba ubu bigasigaye bagomba bati tuje mu ngumu, tuje mu migere, tuje mu nguvu gusa. Nk'uko menga nta bantu tukirimwo, nta bantu b'abahanuzi, nta bashinga ntahe, nta bantu bakiriho bashobora kuvuga bati ibi bintu reka tubirabe tubisesangure dukinge iryo bara hagati y'abavukana Abarundi n'Abanyarwanda. Hama ngarutse rero inyuma rero ruvuga nti shobora kuba ari propaganda nk'iyi yari yarabaye ico gihe kugira ngo abantu bashigwemwo cane ivy'ubwoko, kuko twarumva yuko umuhisi Nkurunziza avuga ati twebwe Jean Moise ndiko ndajabukana abantu ndabasubiza mu gihugu c'isezerano. Ivyo vyaravuzwe sije ndabivuze ndabisubiramwe ko vyavuzwe. Urumva rero batireka rero dushiye abo bantu tubashire ku murongo, tubereke abo bantu babi batugize uku. N'ubu rero tugiye kuba twebwe ikabicivugo ca politike kinyegeje inyuma y'ivyo byo gutera. Hama nagomba guhereza kuri iki, baravuga ko hariho ngo za Red Tabara ngo bagiye izo mpunzi ngo zakice ngo bananiwe gutera kudeta mu Burundi, bagiye gusubira guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare mu Rwanda, hanyuma ngo bagende gutera Burundi baciye muri Kongo. None muri Kongo akaba ariyo bari ariko tugiye kuraba iyo Red Tabara ntiyavutse muri 15. Red Tabara abantu benshi babizi bavuga ko yavutse muri 12. No kuvuga yitwa Fronabu Tabara. Fronabu ngira abantu babizi barayizi, yagiye guhindura izina gusa muri 15. Sinzi rero ko ari Rwanda rwashize ko ico gihe rwahisize ico gihe. Hama ica kabiri nuko bagiye muri Kongo, mugabo yaho twumva iyo Red Tabara igwanira siyo bari. Batanguye mbere mu ruguru cane bagenda bafasha bitagaragara, mu nyuma aho binyegeza muri zo nteko baravayo baca bagenda beruye kare bagenda bakambara n'impuzu za gisirikare zo muri Kongo bakiyambura iz'u Burundi biteye n'isoni. Hanyuma bakagenda mbere bagakorana n'iyo migwi yindi tuzi ya mayimayi yahinduye nayo nyene yihinduye izina ikitwa Wazalendo. Urumva kuja urwanya umugwi ukugwanya ufatanya n'umugwi wundi iyindi migwi nk'iyo, mwumva kandi n'u Rwanda rukagiriza yuko FDLR benshi bari mu Burundi bafise amazu, bafise ubucuruzi, bafise n'amasezerano bagiranye kuva kera, kandi tuzi neza ko bahora bafashanya no kugwana igihe bari bakiri muri Kongo bakiri ku rugamba. Rero ivyo byose ni bintu duhereye muri kahise, ni ibintu biguma bikura nkuko yabivuze rero wonse biguma bikura ubu bigeza ahantu bishika ku gushamirana bigaragara, kandi abantu turorera, kandi tuzi nukahise tuzi historique yabyo. None nk'ubu Abarundi ivyo babivuga ko iki, kuko nibaza ko ivyo bibazo
bifatirwako atawo bishingiye na hatonye kuko hanyuma ikindi naco nariko ndagomba gusubira gutse ibi byuko amadovize yabuze tukiyugarana hakabura ibitoro hakabura abantu bakaja mu bujanya kuja bakaba bakene b'inyuma ku isi bagakwega umurizo mu bukene none bagomba kuyanga intambara bimeze uko canke barafise nkuko bariko bavuga ati tiko duterera muri Kongo na Kongo nayo izoza kubafasha hama ibi intambara y'akarere ico kibazo ndakibajije bose murakoze cyane Ego murakoze ko nakuze ku ntererano n'ibibazo vyawe GN nabo namwe mu buhinga bw'ivyuma bugururire mushikirize ikibazo cyane intererano GN sinzi ko mutwumva je ndabumva ego natwe twumva ego mwiriwe cyane ikibazo cyane ndacekereze kuri Leonce Ngendakumana ego hariho umwango yuguruye niyumvira yuko utuma ikiganiro kigira ico gifashije yavuze ati ibintu biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi birimwo n'amoko bw'abahutu n'abatutsi hanyuma Jake nagira mbaze cyane Frodebu abayitanguye hari ico bagomba gushikako kandi baragishitse ko ashatse kuri jambo abahutu y'u Burundi afe kuba libera niko tubivuga mu gifaransa je nyumvira kandi ko amasije nkayo twari dukwiye kuyavuga vraiment atatabu atakurya umuntu kenshi turakunda guhana abarundi ugasanga ati ko tuvuga aya muhe niko no bivuga tukavuga amagambo umugabo ugasanga nta muti turiko turatanga uriyo je nagira novuga ko nagira mfatiraho Leonce yatanguriye Frodeu igifati ya mbere hari icyo yashaka gushikako kandi yaragishitseko icyo yashitseko nicyo catumye u Burundi bugera aha tugeze ugiye kubiraba neza kuko aba banda yishimiye abadede no kwita no vuga ko ari nka ni fruit en fait iyo nzira bari batanguye kandi yari inzira nziza yari inzira yo guha agateka abarundi nka wose uriyo nagenda mubaza ikintu kimwe ugiye kuraba neza ukara ingene ibintu aho bigeze mu Burundi nagiye ndamubaze mbeno n'abarundi bazogumuka ryari bazohaguruka ryari bavuge bati inyondwe ituzingamitse reka tuyikure bavuga ngo tuyishikure kuko erega uko ibintu bimeze abo bari ku butegetsi mu Burundi ni nk'inyondwe inyondwe nayo solution yayo no kubishikura ugacuyimena kuko nta nyungu na nkeya bagwanira z'abahutu mu Burundi nta na nkeya abahutu bamerewe nabi abarundi bamerewe nabi kenshi turakunda kumva amagambo bavuga ngo resilience ngo abarundi ni resilience ngo abarundi ngo bazogera igihe ngo oya hari kera kira abagabo y'ibintu binaniranye mu Burundi twese hari ahantu twavuga tuti aho rero hari mu kugera ko hagira ibihinduka kandi twarabibona ko jidi mu bantu babonye ama republika ashika 3 ico yegesha kubaza cyane yagira mbaze Leonce muzoreka gukingira ikibaba ryari abadede muhaguruke mufati ya mbere sidiko mvuga kandi wewe personnellement canke umuganga urimo ndiko mvuga abanyagihugu b'abarundi muzokanguka ryari iyo nyondwi izobonka gushika ryari ico ni kibazo ca mbere ariko nawe ngira nihenze na Burundi uvuga tu nihenze nawe uri Murundi nimba ari abanyagihugu nawe uvuga uti tuzoreka birashoboka naco gituma ndi muri iki kiganiro icya kabiri naco hariho amafoto je yanteye amakenga muri indwi
mbona umenga ntituyaha valeur yateza kuronka. Aba mafoto yo muri presidence washaka ahagararanye n'abantu bitwa ba general. Musi hari handitswe ngo l'union fait la force. Bwari ubwa mbere jewe mbona washaka ngira ni kwisi yose je sindabona umutegetsi abahagararanye n'abajenero b'abasirikare ngo l'union fait la force. Munyu mukazubona hagararanye n'abajenero b'abapolisi. Nagira nsabo batumire naho nyene bagira ico babivuze. Sawa byari twatutuba. Urakoze cyane Eric Nduwayezi. Yego murakoze cyane namwe baramukije amahoro. Nyuma icyo nagomba kuvuga ni kuri bijanye no kugara imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda, hagati y'u Burundi na Kongo. Ivyo bintu burya ingaruka zavyo ntizibonekeje ubuye, kandi burya abanje kugarwa imbibe hagati mu Burundi bwo nyene imbere mwava muramutinya ibintu byagenze gute. Dusuye inyuma muribuka haduka gupfungira abantu bahora barondera icori renza canke icori kesha bakoresheje udukinga. Abantu babirukana ngo ntibari kuri gushira hagati mu gisagara. Budakeye kabiri amapikipiki niyemere gushira hagati mu gihugu. Budakeye kabiri kandi bati twa tumodoka twafasha abantu tukutuko ati turi gushira mu gisagara. Ivyo byose babigira kwarukondera inyungu zabo bantu b'abategesi batemeje igihugu. Murazi amashami yagiye yaza menshi mwashaka sinje kudondagura amazina, ariko kizwe nuko harimo iz'abanyarwanda inshuti za hafi zo witwa Kabuga Feliciano. Ivyo sikumbure sibanga kuri benshi murabizi. Ibintu rero by'iwacu i Burundi kuva mu za myaka ya kureze ngo ngora rya mugabo ibintu kugeza byigaragaza ni ibintu bitangura byitirirwa ubwoko, ariko aho biza kunyikiza ukamenga siho bari ntibakanure babone baca ubwenge. Ahantu rero tubarundi n'ubu tukigowe tukiriko babesha abahutu ngo abatutsi bari barabahutoye. None kwivyo bivugwa muri kahise, ubwo butegetsi bwo babita abahutu bakaba ariko baniga abahutu bene wabo n'utwo dututsi natwo nyene tukagiramwo. None ubwo habuze iki kugira ngo abarundi twese benshi tutahure tuti nta muntu utazavugira abahutu nta n'umututsi azavugira abatutsi. Reka tubone neza yuko twese giteye umuhutu kiba giteye n'umututsi, kandi giteye umututsi kiba giteye umuhutu. Haramwe abigize baraminuza mu Burundi no mu mahanga, abaframa n'abahoro n'abantu bankanuka, ariko nta urica ubundi. Kandi iyo ari inyungu ziraba igihugu, ivyo vyose rero bikaja kubiraba bikashiko ku ruhande. Muribuka Nkurunziza yabujije ko yugaye umupaka, ingene yagiye kwitamba ku muvyimba abantu bonye cibituye, avuga yuko mu Burundi ko umwimbu uko ari umusesekara, ivyo akabatamba ku muvyimba. Amatomati yari yaboreye mu mirima, imicungwe ndimo ivyamwa by'ubwoko butandukanye byaboreye mu mirima, akaja kwibira abanyacu ibitoke. Kandi isoko bari bafise havuye isoko nkuru ya Bujumbura bari banaturiye ahantu bashoreye vyamwe n'izo mboga hari mu Rwanda. Agiye kubakindaga ko umwimbu mu Burundi ko ari umusesekara, yarabugariye ko umuhinga mu by'ubutunzi yavuze ingaruka mbi bigira kuri aba n'abariya. Burundi muribuka neza, ndayishimira afata ingingo yo kugara imipaka hagati y'Uburundi na Kongo. Hari hamaze igihe hari kutumvikana hagati ya Kongo n'u Rwanda, ariko nta mukuru w'igihugu ca Kongo yigeze afata ingingo yo kugara imipaka Kongo ihana n'u Rwanda. Naho urya mu perezida hose aho hantu mu bisanzwe yari yabonye ko iyo baje kuniga abanyagihugu b'abanyakongo n'abanyarwanda, kuko basanzwe bafitanye imigenderanire mu bucuti bukanajamwo, bamusanga benshi barasabiraniye abo hakurya n'abo hakuno. Iyo rero ibintu bitakozwe na n'umukuru w'igihugu ca Kongo ngo yugare imipaka bahana n'u Rwanda, mugabo ndayishimiye akaza kubigira hagati y'u Burundi n'u Rwanda atangure twa dufitaniye nabo. Abanyarwanda bakamye biro bati mwebwe mu rugari wanyu iwacu
aho muzoshakira mu nzungura muga muzoya ngo turuguruye ngo bizogira inzira bizosubira gufata kandi muze murabire mupaka hakurya mu Rwanda gushika n'uyu munsi mwava mwira muti kumbure nuko ujye mu 2023 bamaze gufata imbibe buhana kongi hana n'Uganda imbibe kongi hana n'u Rwanda ubu rero baraza nibo basigaye arababanyi bacu gushika rya hakurya ya Rusizi none n'ubu nyene ko ndayishimiye ari we yugaye abanyakongo bakumabuguye kandi bavuga ati twebwe nta ngorane dufite n'igihugu cy'u Burundi nta n'ingorane dufite n'abanyagihugu b'abarundi cyo twipfuza mu bantu mwiza simpava nshimikira kuri ivyo bavuga vy'abiyita canke bitwa abahutu n'ivyo vy'abiyita canke bitwa abatutsi ariko ikintu ca mbere twari dukwiye kumenya ko duhurira ko twese tutiravye amazuru nuko tureha n'intara tuvukamo niko cyo turagisangiye isumbije kubundi n'akantu n'agatoya umuntu aje aniga aho turumwe aje kwitwaza iby'ubwoko niki ntiwavugira ngo jewe ibi ntibindaba nabaye karomere kuba makinga byarashika bifite amatuku ubu bigeze yaho n'umuntu afise umukwe canke umukoba canke umuhungu basabije nabo hakurya murazi ko kare abantu bakupaka Burundi n'u Rwanda nta nazamurika rengane zazikenewe werekana karanga muntu gusa imice si mvuka mu Rwanda hazi n'ibitera bimeze ariko uva mu zindi ntara za kure wategeza kwerekana muri karengane cyangwa gitabo nshinze kugira ngo urengane nana baba haje mu mipaka ibintu bizwe hari n'abanyarwanda baza gusohora iwacu canke abarundi bagasohora bakaje gusohora mu Rwanda bakitahira nko kumenga igihugu ni kimwe ivyo byose rero ingaruka mbi bigira ku munyagihugu abanyagihugu rero abumvize ikiganiro kibiraho n'abazocumviriza twa dukwiye gutahura neza yuko nta ngorane dufite niyo n'abanyarwanda nta ngorane dufite niyo n'abanyakongo igiciro c'igitoro casubiye kuba umurengera gusumba uko vyari mu minsi yeze ko n'icaza ca magendo cava hakurya yo none naho bavuze bati amazi abaye impaka y'ibigufizi ndayishimira abona yuko ubwo buzima azoburambiramwo imyaka ingahe ko iyi n'igitoro kiza gike kibagwiwe n'akagwi kaba mukikije gutyowe ntaco noza kuvuga ku miryango y'intwaramiheto zatikirijwe muri Kongo atacu ziko zirasha zokora nta nico nohava nza kuvuga ngo mpabe ndanarambarira ku muzamarira y'ababuriye y'ababo canke abafashwe imbere murazi yuko yahindukiye akabigara ikintu kimwe cari gikwiye nuko abarundi turi mu gihugu hagati abarundi turi inyuma y'igihugu twari dukwiye gukoresha inzira zose zishoboka ahubwo kugira ngo twikize abantu batwiciye igihugu hanyuma igihugu dusubire kubaka gushasha tumenye tuti umubanyi si ntitumuhitamwo tuteza kubana kandi tuteza kubana neza umubanyi tukabana neza atavyo kumwisemba ariko mugabo atani kibi kivuye kuri twe kugira ngo imbibe zugagwe canke ngo tuje gusomborotsa ivyo kuvuga ngo baradutera kandi ibyo zose ico ngira sozereko ndayishimye twese turazi neza yuko atantambara izo atamunyarwanda azohagarara iwabo ngo atangure kurasa iwacu ivyo oye muze mu minyusi ndayishimiye n'ibintu akoresha kugira ngo ibyo hari ijambo ryadutse natangiye kubyumva mu banyarwanda bari hanze y'igihugu ngo rero ngo wampire hima ngo nigomba kuba ndayishimiye ibyaza besha abantu bitwa abahutu canke bigita abahutu ngo abatutsi ngo bagira abatikize bagira iki n'iki nibakoresha ubwenge biyumvira babaze nabasekuru babaze nabandi babaze umutima bareke gukora yinda bareke kujana nyabahuru nta Rwanda ngo bimije gutera Burundi nta munyarwanda yimije gutangura kubasi Burundi ivyo cyo muri mwabonye ko bahurudutse bagahagara mu rugombo bakasabwe muri Kongo abanyakongo barabihoza bukeye niho bagiye no guhindura tireka turabe nkuko nyene babifuza bati twebwe umuntu tuzokurikira tuzobuzananye mwari tuzemera yuko twicigwa iwacu kandi mwarabo nyene rwaje kwacureka ndayishimiye nabo bamubwira nkuko ngenda ku Mana yabivuze ati ntibahanurwa ngo umugabo yanka guhanurwa ntiyanka guhanurwa ndayishimiye bandanya dadaza ariko amenye neza hambavu yuko ariko yica twebwe abanyagihugu akatwica mu buryo bwose akatwicisha ubukene akatwica banyuza bacu bagira iki n'iki ibi bintu abazi neza yuko burgisi nini nari nantoje bizo imira n'imiruka bizomuhindukije na cyane yabayumvira uruvyaro rwiwe ugize ati ntiyoshatse gusiga izina ribi ku buryo ubundi uzokora mu byuko ati mu bantu batwaye
mu bantu batwe Burundi hari witwa Ndayishimiye Varisito yari yarisha abanyagihugu hagati mu gihugu abagira imbohe bose watishe ngo amushikane akamwicisha ubukene ni umuntu yari yarugaye imbibe z'igihugu atamuntu yamugariye ko asigarana inzira imwe ija muri Tanzania kandi Tanzania burya ntazohave yihenda nta gihugu gikunda ikindi niho benshi bihembera abantu bose baravuga ego Eric Ndabarayezi mwahejeje ego menye neza yuko umwanzi ufise u Rwanda si Kongo umwanzi ufise Ndayishimiye n'akabi kamukikije niyo batwishe ego urakoze cyane kuri izo ntererano ndabona uwundi asavye ijambo sinzi ko ari ikibazo canke intererano mfata umwanya muto hanyuma duha abatumire bishure duce dusozera ikiganiro mwiriwe ngira ni jewe nagomba kubaza ni kwigize canke na honorable Leonce ikibazo peut-être un peu évident babona imipaka bazohava bazoyugurura ryari kuko igumye yugaye umwanya muremure nibaze yuko amadega azoba manini cyane umuntu agerageje guspekura babona bazoyugurura babona batazoyugurura vuba juste un raisonnement spéculatif. Eko murakoze cyane ndenzako professeur nimba ntihenze ijwi n'ijyanyu oya ni jewe eko murakoze cyane reka mpakanya batumire bishure mbere kuri André Nikwigize ibibazo bica biba bitanu sinzi ko muvyibuka muce mubishura Yego murakoze cyane nese kandi ashimiye ababajije ibibazo sinzi ibibazo sinja kubyibuka ariko ngira ico mvuze ku bintu byavuzwe icambere nashaka kuvuga nuko hariho ubufatanye hagati ya politike n'ubutunzi ntituzokwibaza yuko ngo hari ibibazo bya politike gusa cyangwa hari ibibazo by'ubutunzi gusa birafatanye kenshi ibibazo bya politike biba byavuye mu bibazo by'ubutunzi kuko mu gihe abanyagihugu bakenye mu gihe abanyagihugu badafite uburenganzira bwabo mu gihe abanyagihugu utabemerera gukora ibyo bakeneye kugira bashobore kubaho niho haca havuka ingorane za politike ikindi cya kabiri nashaka kuvuga nuko nta kibazo c'abahutu n'abatutsi kiriho mu Burundi hari ikibazo c'abashaka kwitwaza ubwoko kugira bashobore gutwara kandi ko byagenze kuri CNDD FDD kuva bashikika ku butegetsi nta migambi bari bafise yo guteza imbere igihugu c'Uburundi batafise iyo migambi rero bitwaje ikibazo c'amoko bavuga ko baje guserukira ubwoko bw'abahutu kandi ubwo bwoko bw'abahutu nibo bicwa nibo basonzeshwa nibo babuze byose urumva nta bwoko baserukiye ikindi gikomeye nuko hajya bavuga ngo intambara ngo itaguhitanyira guhitaniza kuva CNDD ija ku butegetsi icambere bashatse no gusahura itunga aho riri ryose ba Leonce ne bakunda kuvuga ishusho bakavuga ati bavuze ko bariko barikanda ati bazokwikanda gushika ryari uno munsi uravye ibintu butare bakura muri Kongo ni bwinshi gose kandi nibwo butungishije abantu benshi uravye ukuntu abagenero abo bitwa ko ari abasirikare bakuru bagira ubucuruzi bw'ibintu nibo bagira ama importation yose nico gituma n'amahingura atayahari amahingura hari kuko amahinguriro bisaba umwanya bisaba kwitegura bisaba ubwenge bafata amakamyo bakaja kugira nibo bimporta izo nzahabu
izo kolta izo kasiterite ziva muri Kongo niyo bazipakira. Urumva rero kugira ivyo byose bishoboke ntivyoshoboka mu gihe hari intwaro ibereye, hari intwaro nziza uteza kugira gusigura ivyo uri kurakora byose. Nagira mfatanye n'ikibazo cerekeye ubutare. Ati ubutare buzofasha iki Burundi? Yego mwarabonye vuba berekana uko president ariko ari imbere y'amakamyo ashoye ubutare, ko ubutare bugiye kuba buzotanga iparadizo Burundi. Ariko ubwo butare no kumenya n'ubwande buzoja he, buzofasha iki mu gihugu. Twaragize amatoza twarerekanye yuko mu myaka 10 yonyene iheze hari amamiliyarde hafi umiliyarde w'amadolari wagiye wazimiye w'ubutare. Ayo nta na rimwe barigera bavuga bati mbega ibi bavuga ko hari ubutare bwagiye bwashowe hanze n'amafaranga ntiyinjire byagenze gute. Nta numwe azombwira ko yigeze yumva abadepite bavuga bati ibintu by'ubutare tuvyige tubirabe ubutare bwashowe iyo bwagiye. Murumva president Ndayishimiye ariko abwira abantu ati mbe mwebwe ndazi mwebwe wowe Amstel ndazi ko washoye ubutare, Mayondole ndazi ko washoye ubutare, none amafaranga ari avuga ngo ajajura. Ariko nta na rimwe muzokwigera mwumva bagira bati tushizeho audit y'abantu bavuge y'ubutare y'amafaranga y'ubutare yagiye. Ivyo rero by'ubutare nta butare twizeye, kandi nta gihugu na kimwe muri Afrika ibihugu bimaze gukizwa n'ubutare ni bikeyi gose. Kongo iyaba ubutare bukizi ibihugu, Kongo aba ari igihugu, aba ari paradizo. Kongo ifise ubutare bwose bwo kwisi, ubutare bwose bushaka ku isi, ageze naho babugurisha kuri Amerika ati nimwitware mufe kutureka ku butegetsi twibandanirize.